kidasanzwe twabonye turabizi ko kwa muganga hari abantu bahapfira bakabura abantu babo babashyingura ariko ntabwo babazana nkuko uyu muntu bamuzanye bate bamuzanye mu isanduku ari abantu babiri shoferi n'umuntu mu isanduku nziza bigaragare ko ari umuntu bashobora kuba bishe kuko ntago ari ibitaro bifite ukuntu bishyingura abantu babo bafite naho babashyira ebwa turakeka yuko wenda yaba ari umuntu wishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera yuko uyu muntu aguye kwa muganga tukavuga ati kijya gihugu nta mahoro gifise sibyo indongozi zabo ni indongozi zicana urumva ahubwo bagaca babikwepesha bakivugira ibindi bihugu bidafise n'ibibazo ariko ni bya bindi umuntu yamenyereye kuba imaraya iyo umubwiye yuko we utari imaraya biramugora kuvyemera. Yes, turabanukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zise turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwese naho aherereye. So my name is Iram Promoter behind the camera. Utarakora subscribe, like, share, comment bandanya kandi ubikora kugira ngo ibintu bigende neza. Nagarutse kandi na Mr. Abdul Uwimana nkuko mubibona ngaha kuri micro za Link Academy aru cyaye kuri kamera za Link Academy aru ibintu biba bimeze neza cyane. So turutsa muri Societe Story Company baragufitiye amazi ya Story Water, Story Tangawizi, Story Juice, Mayonnaise. Basanzwe bakora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ariko reka twakire umutumire wacu Bwana Abdul. Karibu bro. Asante sana bro. Neza. Na mahoro menshi cyane. Musa rumeze gute bro? Musa meze neza turashimira Imana. Ibintu twabyutse neza twiriwe neza amasaha hageze navuga yuko umuntu akwiye gushima Imana. Umunsi kuri wewe buvuga ikinga kuri Mr. Abdul yibonye umunsi urageze urawutanguye urawuhejeje. Nibaza yuko ari ikigongwe Imana ibitugiriye kubera yuko hariho benshi baba barifuje kuwubona bataba bawubonye. Kandi icyo no kubwira burya nta kintu kiryoshe nko kubaho. Jewe ndi mu bantu sindi muri ba bantu bavuga ngo gupfa ni sawa. Oya jewe kabisa ndyoherwa no kubaho ntabwo ndi umuntu anezererwa n'urupfu haba kuri jewe haba no ku muntu wari we wese. Urupfu rurambabaza cyane kuko ndabizi neza yuko umuntu aba afise imigambi ariko kubera yuko ari byo ariko Imana yabishatse biraba ariko ntibinezereje sibyo. Rero mba nifuza yuko abantu bose bobaho ariko kandi bigendana n'igeno ry'Imana uko Imana yabigenye nuko nyene ariko mu gihe tugifise umwuka tugihema umwuka w'abazima nivyo gushima cyane. Yes, tunje mu kiganiro nyezina Bwana Abdul amakuru ashushe cyane mu karere no musi tuza gukorera ku gihugu cy'u Rwanda gusa no muri Kongo turajayo. Yes, mu Rwanda abantu bako barafubwa cyangwa bako barahambwa mu buryo budashemeye. Aho usanga umuntu agiye guhambwa ugasanga nta miryango imuherekeje ntaki. Ibi bintu wowe ubivuga ko iki nk'umusasanguzi? Mbojewe icyo no bivuga ko urabizi yuko twarabivuze yuko politike ya hariya si kirenga ahubwo ikirenga ni ingufu bakoresha kugira ngo bagume aho bari ariko politike yo mu mutwe si kirenga. Novuga yuko rero ni ibintu bimenyerewe baratamba ibitambo byinshi by'amaraso kugira ngo bakomeze kubaho aho icyo mba ndiko mvuga FPR urumva na leta ya FPR batanga ibitambo byinshi by'amaraso kugira ngo bakomeze kuguma ku butegetsi ariko ibintu bijanye no gukoresha ubwonko gusa birabagora. Niyo mpamvu rero ubona yuko abantu benshi barapfa abandi bakaburirwa irengero barafise ukuntu baba barabiteguye
ngira wagiye wumva abantu benshi hariya bagiye bapfa bakaburirwa irengero. Mugabo uyu munsi ufatiye nko ku makuru dufise niho uca ubona yuko abo bantu bafise iyo bajanwa bafise iyo bajanwa batabishaka kwica abantu ukabajana ukabafuba ata muntu numwe abizi abiwabo batababonye ibintu bibi cyane. Ikibabaje nuko hariho bamwe muri bene wacu ivyo bintu usanga babivuga ku butegetsi bw'igihugu cacu canke ku burongozi bwacu canke ku bajejwe umutekano bo ngaha, ariko ugasanga aho bibera byanyavyo ntibashaka kuhavuga. Ariko uyu munsi dufise amakuru meza, dufise amakuru novuga yuko yo kwereka abantu yuko ahari ahantu hari uburongozi bubi kabisa, bubi cyane. Reka twumvisha abantu kugira ngo ibi tuvuga ari ukuri, ibi bintu tuba twavuze abantu ntibazoze babifata nk'uko umengo turanguha kandi umuntu aba yavuze ukuri. Nibutsa abantu yuko ibi ari ibintu byavuye kuri kimwe mu binyamakuru tutaza kuvuga byo mu Rwanda kabisa, sibyo? Reka tubumvishe ukuntu ibintu biba bimeze. Tugeze ku irimbi riherereye mu murenge wa Kigali mu kagari ka Kigali. Iri ni irimbi ryahanzwe muri iri shyamba nyuma yaho irimbi rya Nyamirambo ryuzuye. Bamwe mu baturage bari baje gushyingura umuntu wabo muri aka gace bavuga ko batunguwe no kubona abagabo batatu bari bafite imodoka ngo batwaye umurambo w'undi muntu. Nyuma yo kubona ibi baketse ko uyu nyakwigendera waruje gushyingurwa muri iri rimbi ngo yaba yishwe urupfu rw'amayobera, bityo bagahitamo kuza kumwishyingurira ari babiri. Akaba ariyo mpamvu bagize impungenge nk'uko bakomeza babitangaza. Ikintu kidasanzwe twabonye, turabizi ko kwa muganga hari abantu bahapfira bakabura abantu babo babashyingura, ariko ntabwo babazana nk'uko uyu muntu bamuzanye. Bamuzanye bate? Bamuzanye mu isanduku ari abantu babiri, shoferi n'umuntu mu isanduku nziza. Bigaragare ko ari umuntu bashobora kuba bishe kuko ntago ari uw'ibitaro. Ibitaro bifite ukuntu bishyingura abantu babo, bafite naho babashyira. Ebwa turakeka yuko wenda yaba ari umuntu wishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kubera yuko uyu muntu aguye kwa muganga n'ibipapuro biba bigaragara agashingurwa neza mu cyubahiro. Ariko ibintu bakoreye hano rwose ku irimbi ni ubwa mbere nge nabibona mu myaka maze ku isi. Mbaza shoferi, nese shoferi ibintu bimeze bite kubera ikimuza gushyingura muri abantu babiri? Ati ngewe icyo kibazo ntukimbaze, nge nahawe ikiraka. Nge nahawe ikiraka nanjye ndahembwa, icyo kibazo uzo ujye kukibaza uwampaye ikiraka ari harakwirimbi. Nge namutegereje uwo mugabo ndamubaza ni ibintu bimeze bite, arangije arambwira ngo ntacyo ushinzwe, ngo niba ufite ubuyobozi biwundenze ujye kubuhamagara. Umusaraba yari yawutaye turamuhamagara turamubwira ati ngwino utore umusaraba wawe, baraza barawutora abo bakarani nibo babikoze vuba vuba. Biteye ubwoba n'agahinda. Gushyingurwa n'umuntu umwe. Oya ntabwo ibyo bintu bibaho. Dore nuriya mugabo uri kubaka serikeri y'umwana waravuze ati nawe yaravuze ati ibi bintu ko mu myaka mfite nabizi, wa mugabo we bigenze bite? Aramubwira ngo muze ngo wigumira aho ngaho, ngo nge ngo ndi umuyobozi, ngo noherejwe na leta, ngo uwo mugabo waje gushyingurisha uyu muntu ngo yoherejwe na leta, ngo arazwi mu gihugu. Niko atubwiye. Certifica atweretse twerekaga iriho amafaranga yo kwishyura, ariko 600, ariko nitubone izina. Abantu babyumvira ipapuro yatweretse akahita atitwereka uyu muntu. Twebwe twatubiye gushyingura umuntu wacu, nawe dusanga umurambo mu modoka, tugira ngo hari ba nyiri umuntu bakurikiye uwo murambo. Umuntu turamubura, tubona nyine batanze amafaranga yo kugira ngo bamuterure baze bamushyingure. Tugarutse tabaje uko ibintu twabaza ubusobanuro ntibadusobanurire, ahubwo batubwira nabi badutuka ngo nta kintu dushinzwe. Uburyo ashyingwe mu buryo budasobanutse, mu buryo butazwi. Tuzi ko iyo umuntu yapfuye nasize indwara abaturage baramutabara, ariko
tubonye atatabawe. noneho abasore twari kumwe nyine bavuye gutabara umugenzi wabo wapfuye baravuga ati turashaka abasore 6 tubaha ikiraka muduterurire uyu murambo muwugeze ku irimbi. Abasore barawuterura turebye turavuga ati suriya muntu ntiyabanaga n'abantu ku buryo abura n'abantu bamuherekeza kugira ngo ashyingurwe. Tugira ikibazo natwe b'abadamu turavuga ati uriya muntu ashobora kuba yishwe, tubakurikire tubabaze. Tugeze hariya umushoferi atubwira ngo nyamara nimureba nabi murafungwa, ngo muzi tuhageze dute. Tugira ubwoba dufotora plaque. Uri umusaraba yari yawutaye nitwe twamugati tora umusaraba. Yari yawutaye hehe? Hariya mu nzira hariya mutigusize. Yari yawutaye burundu. Yashatse no kuduha amafaranga duceceke turabyanga. Akandi bakomeza bishinganisha bo uyu mugabo ubwo bamwegeraga bari kumubaza ibi yababwiye ko azabagirira nabi. Ikindi twe turishinganisha kuko mugabo yatubwiye nitureba nabi tuzaraswa. Twebwe turifuza ubutabera, twebwe turi kugaragara muri kamera kubera yuko batubwiye ati muhagarara aho ngaho dukemura ikibazo. Twanga guhagarara dufite ubwoba, bari kwageserera imodoka cyane bashaka kutugonga. Twebwe turifuza ubutabera, turishinganisha ku ubuyobozi butubere maso nitugira ikibazo tuzabana kimwe kandi ubuyobozi nabwo bukarenganura uyu muntu uryamye hano bukagira ikintu bukora. Banandasa nese ubwo nimo umuntu yakorasa Waruzanye umuramba arambwe ngo nanakura ko yandasa. Twe turishinganisha. Ikibazo defo ibaye imwe nuko gusaba mbonye ukuntu bakinguyemo bitayo bigaragara nese kuki batagaragaje umuntu nindi bamwitande bavuze ngo ni umuntu ngo ni wa leta. Niba ari wa leta bafite uko bamuzanamo, ni gute umuntu wa leta bamuzana? Twebwe twishimira yuko unguwo umwe wacu tubone amazina yawe. Ikibazo kibaye hangaha muranaserereye mugera naho muserera n'uwari utwaye imodoka ndetse n'uwaruzanye uwo murambo. Bigenze bite wowe gubotse? Nyine ngewe zero kuno zigenze birangiye uriya duserereye bitewe n'iki nuko nabonaga afata bano bameri bano kubafata bati se watubwira ahita yongera ati rero turaceka kuba icyo tukeka nese n'ubibona ese ubu ni gute umuntu utagira izina bo we niyo yabatagira izina baretse niyo yabatagira izina ariko n'urugero famille irazi kavuga ati se nuko byagenze ukuntu turi kumwe no bigaragara cyane ntakerekana ngo n'uyu hanyuma wowe ngo barakubwiye ngo banamututsa umujyi watabaraga. Nyine ngewe abameri mbonye bagiye gusehana we ndatabara banandasa nese ubwo nimo umuntu yakorasa. Waruzanye umuramba arambwe ngo nanakura ko yandasa namwati niyo bandasa bibaho muri sarapfa. Kebwene twatubiye gushyingura umuntu wacu nawe dusanga umurambo mu modoka tugira ngo hari ba nyiri umuntu bakurikiye uwo murambo. Umuntu turamubura tubona nyine batanze amafaranga yo kugira ngo bamuterure baze bamushyingure. Tugarutse tabaje uko ibintu twabaza ubusobanuro ntibadusobanurire ahubwo batubwira nabi badutuka ngo nta kintu dushinzwe. Ibibatunguye ni ibiki? Badutungwe n'uburyo ashyingwe mu buryo budasobanutse, mu buryo butazwi. Tuzi ko iyo umuntu yapfuye nasize indwara abaturage baramutabara ariko we tubonye atatabawe. Reka turekere ngaha sibyo? Ibi bintu urabyumva ukuntu bahambye uyu muntu byumvikana yuko kandi wabyumvise yuko nirimbi riri mu ishamba rishasha. Urabizi rero yuko hariya twamaturonka amakuru y'abantu benshi baburirwa irengero. So bisigura iki none? Bisigura yuko bafise ukuntu bagenda bakica abantu bakabajana bakabahamba kandi urumva yuko ababikoze ntabwo babari bafise. Ntabwo babari bafise bwo kuba bahambye umuntu mu buryo ubutazwi kuko bihagaze ko barabizi neza yuko bashigikiwe barazwi indongozi. Urumva ahubwo gusa nyene abantu jengeri ikigongwe n'aba banyagihugu bagiye kuri kamera bakavuga. Je niyo mpamvu mvuga ati ntabwo umuntu yokoresha video kubera yuko ntawomenya mugabo n'ubundi baramenyekana. Urumva hari igihe uba mu bibazo ukavuga ati usa n'uwihevye. Urumva ubona umunyagihugu aja kuri kamera akavuga ibintu nk'ivyo babona ati nta mu gihugu nka kijya bihevye bidasanzwe ariko abantu rero bumva amakuru
baba bumva ibintu tuvuga tukavuga ati kijya gihugu nta mahoro gifise, sibyo? Indongozi zabo ni indongozi zicana, urumva, ahubwo bagaca babikwepesha bakivugira ibindi bihugu bidafise n'ibibazo. Ariko ni bya bindi umuntu yamenyereye kuba imaraya, iyo umubwiye yuko we utari imaraya biramugora kuvyemera. Ntabitahura ukuntu wowe utari imaraya kandi we wari ibyo bintu akunda. Umuntu w'umusuma yama yikanga yuko uza kumwiba kuko aguma yiyumvira ngo abantu bose n'abasuma. Urumva rero aba bantu ibi byereke abantu igihugu cy'u Rwanda, abantu bakirongoye abari bo nivyo bakora mu buzima bwa misi yose. Abantu baraheze barapfuye hariya n'abantu basigaye. Tuvuge ko mu Rwanda umunyagihugu yoba bangamiwe ariko leta y'u Rwanda igashaka kubihishiye. Gose none si ibintu byumvikana ibyo onye. Urumva barabinyegeza, wewe ni babona ubabangamiye kukwica n'ibintu bisanzwe, hama bakanyegeza, hama bagira Imana bakazoboronka umuntu bakwagiriza yuko ari we yakwishe, bakamutako ikidosiye bakagenda bakamufunga, bikarangira dosiye igaherera ngaho basi. Abiwanyu ntibashingure, ntibabonye ikiziga cawe cyangwa umurambo wawe basi nuko. Okay, reka ndakubaza ikibazo ca kabiri cyo ca nyuma. Muri Kongo ibintu naho ntibimeze neza. Martin Fayulu yagaragaye ashigikiye M23. Nabonye aka video ariko arawuha message bisa nuko wigaramye. Yahaye Joseph Kabila ara Colonel Nanga yongera hano butumwa Tshisekedi. Kubona Martin Fayulu yihakanye M23 bifise ubuhe butumwa? Jewe ico novuga, Martin Fayulu twarigeze kubona mengo yari Martin Fayulu, Denis Sanga na wa mutipe ameze nk'umuzungu ninde, Moise Katumbi na Joseph Kabila baja hamwe bafise ibintu ngo by'ibiganiro ngo basaba Felix Tshisekedi, ibintu nk'ibyo ubona yuko bari hamwe. Rero ujya mujama kuba ungira wabyumvise yuko mu kiganiro yavuze yuko ba Colonel Nanga bameze bashaka gukora balkanisation muri Kongo. Sibyo? Bashaka kubalkaniza Kongo. Ujya n'umunyepolitike akomeye muri Kongo kuko urazi yuko ari no mu bantu bagize amajwi menshi muri Kongo. Uretse yuko naba Colonel Nanga urazi yuko ari we yatwara seniyo muri Kongo cyane komisiyo y'amatora. Yari twarigeze kumva avuga n'ibintu biri mu bujuju, avuga yuko ari we yashize ku butegetsi ntuzenye Felix Tshisekedi, bisigura yuko yivye ngo amajwi akayaha Felix Tshisekedi. Ibintu bitanafise n'agaciro kabisa, ibintu wumva abaye yaranabikoze wumva yuko atari ibintu yarakwiye kuvuga kubera yuko n'ubujuju buhambaye. Yakoze ububwa yongera bajya abantu bujya nta politiki iri mu mutwe wabo. Niyo mpamvu Tshisekedi yanabatsinze muri politike kuko nta politike bafise. Kuko ibyo si ibintu ku bantu bazi ubwenge bazi bijanye n'amatora, ibyo bintu kabisa biragoye kuvyemanga. Rero novuga yuko Martin Fayulu wabyumvise yuko yanasabye kubonana na President Felix Tshisekedi. Ariko naranumvise nujya ujya mushikiranganje mengo afise mengo mu nshingano ziwe harimo ngira n'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu yitwa gute, ndibagiwe izina giwiwe, avuga ati
kuva Felix Tshisekedi ashika ku butegetsi yaruguruye imiryango yo kuvugana n'abantu bose, kandi nivyo yari urabizi yuko yigeze no kwegeranya abantu b'abapolitisiye kugira ngo barondere icotuma Kongo igira umutekano. Rero munibaza yuko ku ruhande rwa Tshisekedi ibyo yamusabye, nibaza ko Tshisekedi azobimuha kubonana nawe, imiryango iruguruye. Hanyuma ku bijyanye na Colonel Nanga yuko ari kumwe n'abantu bashaka kubarikaniza Republique Democratique du Congo, nibaza yuko wewe anabibonye atevye. Twe twari twarabivuze kera, ahubwo sinzi impamvu abibonye atevye, ngira ni za politike. Yahaye n'ubutumwa Kabila, Joseph Kabila nawe ngira Martin Fayulu byaramugoye gose kumenya Joseph Kabila uwari we, kuko Joseph Kabila naha mubwira ngo nave ngo igoma. Joseph Kabila niwe chef wa M23. Niwe boss. Kuko niwe boss, kuko ngira ngo abantu twaraberetse ni gute Joseph Kabila yagwanyije M23 imyaka ingana kuriya, kuva ikiri CNDP ikaza M23 ya mbere na M23 ya kabiri, uyu munsi akabagwanya ibyo bamusaba akabibima. Uyu munsi akaba yagiye kwifatanya nabo, akazenguruka akaja kwifatanya nabo kugira ngo ibyo bamusaba atabahaye bafatanye mu kubisaba Felix Tshisekedi. Rero ucubona abantu bake babona uyu munsi yuko zijya zari intambara ziwiwe bwite ku ruhande rw'iwiwe kugira ngo Kongo ite equilibre nyene ihungabane baronke uburyo bwo gusahura amabuye ya Kongo, gusahura ubutunzi bwa Kongo, kuko urabizi yuko uyu munsi mu batunzi ngira Afrika ifise Joseph Kabila yoza nko mu 10 ba mbere. Yarivye imyaka 18 yiba kijya gihugu, zijya ntambara zose zabaye zaramukorera. Afise amahinguriro, warumvise ubutunzi bwiwe bwafashwe, amahinguriro menshi cyane kabisa, ahingura amabuye y'agaciro. Afise imitungo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva numukire. Abantu rero je novuga rero yuko Martin Fayulu ngira sinzi nimba yari yaranse kubibona canke yari afise izindi nyungu abifisemo, hama yabona umuvandimwe wiwe agiye igoma akavuga ati sha umuntu yabaye president imyaka 18 uyu munsi akaba agiye mu gasantimetero kangana kujya ngo agiye kugwanya leta ya Kongo. Ivyo ari byo byose agwaye mu mutwe. Uko ukurikije uko ibintu Kabila yakoze, bijya bintu yakoze nubujuju buhambaye ku buryo n'umuntu yize amashuri abiri ya primaire ntabyo yokora. Nukuri ntabyo yokora. Waramaze kuba miliyarderi kandi mu madolari. Warabaye president w'igihugu imyaka 18. Warangiza ukaja kuba mu gasantimetero kangana kujya ahantu n'umusuma ashobora kukwibundira akagukubita ubuhiri ntihagire uwumubaza. Akemera bakamukura ko ubudahangagwa. Urumva je novuga yuko rero Martin Fayulu ibi bintu yatebye kubibona, ariko ntaco nagenda korane na Felix Tshisekedi bashobore kugwanya abo bantu bifuza gukora barikanization muri Kongo. Ni babagwanye, Kongo igume ihagaze bwuma kabisa. Reka dushimire Bwana Abdul. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye.
dushimire n'abantu batwumviriza bakomeza kutwereka yuko badushyigikiye badukurikira mu biganiro byose dukora Imana ibahezagire babanaye badusapotinga na cyane cyane dusapotinga ari akanimero ngaho wonyine urashobora kutwandikira inbox ari cyumviro ari support yerekeye uburyo turakunda cyane. My name is Promoter Bando Camera, utarakora subscribe like share bandanye kora kugira ngo mubandanye mu dutera intego. Ciao ciao.